hajaga clandeti hangwe muragaba bivuze ko agence zakoze iki gikorwa cyo kurungika abantu i Dubai kandi zibishoboye ni nyinshi ariko zitazwi n'amategeko donc zitemewe n'amategeko akana mugasurinye neza uyu munsi ugaca muri agence itazwi n'amategeko aeroport no arengana aya akana kumve neza reka ndabigusomere neza biri muri rino ntuzeye imbere yuko wewe nk'umukozi wifuza kuja gukora i Dubai umenya ivyo usabwa kandi ivyo usabwa nawe urabisabwa kuri guverinoma kandi hari ico ukora uno munsi kugira uzoje i Dubai hariho ico ubwirizwa gukora hariho na contribution usiga muri obere canke muri guverinoma bigenda gute rero agence bwa mbere bwobwo iyo izizemewe n'amategeko ziba zifise licence canke certificat izemerera ko zizwi n'amategeko zemerera gukora ivyo bintu iyo licence yose ugiye kuraba canke ubwo burenganzira bwo kuronderera canke gutwara abantu mu mahanga kubuzi agence igura 150 millions niyo mahera nobwira yose bihagaze 150 millions ivyo muca mumva yuko si agence nyinshi zibishoboye ariko kurondera ubuzi washaka agence nyinshi zirabishoboye uyu munsi rero ama agence menshi agiye guhagarikwa hariho abantu bari hanze hewe reka ndabigufashe jewe ndakuronderera intuze ndakuronderera visa wozo ucuza gusa azobikugirira washaka niyo visa iboneke ariko ntibizokunda kurengana kuri airport uzimamvu murumvise yuko agence isabwa 150 millions kugira ngo ibe eligible donc yemererwa gukora ivyo bintu bifite na certificat ibiyemerera ica kabiri umuntu wanyu mbega nawe arasabwa iki umukiriya wa agence umukozi agiye gukora mu mahanga nawe arasabwa okay yes reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tunabipfuriza umwaka mwiza turangize neza kandi dutangurira mushasha mu kwiratira pa kwishi yamata n'ubuki twama tuvuga tubirondere bagenze no munsi nubwo amagara numva je atameze neza donc muri zino mpera z'umwaka amagara ntamere neza kamarare karansekeje cyane mugabo reka ndabazanire lino tangazo nizera ko ata kinyamakuru kirarivuga ariko kandi ni vyiza ko barundi kazi siritu babandi bifuza kuja i Dubai kurondererayo cyo gukorerayo iba vyumva ushobora kuzoja kuri aeroport ukazobona baragusubije inyuma warisha amafaranga yawe yose ni washaka na visa ya Dubai yarasohotse ariko ngusubira inyuma donc hashobora kuba ibintu byinshi bishoboka kuzotuma utarengana kuri aeroport kubwiza impamvu ngiye kuvuga biri mu itangazo ya ministère ya relations extérieures amurabibona ibi nabisohoye ndabise ngana ivyo ngiye kubasobanurira mu buryo bwihuse kugira ngo uyu mwaka niburi ushwe kutangura mufise ukuri kwinshi ku bantu mwifuza kujya Dubai question mark uti ku bantu twifuza kuja kurondera i Dubai mbega twobandanya turondera donc duca muri agence kino gihe no babwira nti bangira muti kubera iki ndaza kubibaha muri kino kiganiro sino ushobora uzotanga amafaranga usange nturenze hajya okay ndabahe kaze cyane kuri Gaciro Media mu mwaka w'ibihumbi 2023 donc 2023 niho natanguye ibiganiro bene ibi aho twashobora kubarangira ama opportunité mugabo hakaba no kuzimurura abantu kuko bagenzi n'ababeshe hari abantu benshi bazimira kubera kutamenya abandi bakibwa kubera byose kutamenya narigeze gukora ikiganiro ndabasigura umuntu yahomze 300 millions wari karondera kuja Canada pipi nyene arayibwa burundu nagira no wayishuza ubundi aragenda muri Turkiya agezeyo kuri aeroport aje n'umuryango ati subiri wanyu i Burundi wewe bana namucishije no mugasho ati subiri wanyu ndaza abantu rero benshi byagiye bigenda gutyo jenga omdishanyuma biciye kuri Agaciro Media
nije natanguje ibiganiro bica kuri ama televiziyo online ku gutangurukana ubumenyi bivuga ku kuronderera hanze kuko nafisi ihangiro rimwe mvuga nti reka nsangiza abarundi byinshi bataza ariko biba ari vya bindi bipfuza. Ikiganiro ca mbere nakoze kivuga kuja hanze cyari iganisha cishami gitwa Aid Expert Longo na Gordier Rugavye yafasha abantu kuja Canada. Mu nyuma yandi ma televiziyo yaragiye za umukubito n'izindi zarakoze ibiganiro byinshi kandi nibaza ko byabafashije. Kuri ibi vya Dubai naho nyene nje nabitanguye mu nyuma haraza andi ma televiziyo arabikora. Uno musi rero bagenzi nje kubibira akabanga. Uti bimeze gute? Aha rero akavorime kose muherezeyo bino bintu mu vyumve mwitonze. Turi tariki 26 niho nkoze kino kiganiro. Tariki 26 z'ukwezi kwa 12 2025 ariko itangazo ngiye gusoma ya Ministère des Relations Extérieures lemberere riko umukono wa ministre ambassadeur Edouard Bizimana sanzwe ari ministre wa Relations Extérieures livuga ikirino kete rero ku bantu bivuza kuja ku Canada n'ama agence ahubwo y'ama agence baronderera ubuzi. Bagenzi ibi bibaye mu ntumbero zo gukingira hajya gouvernement n'umuvye itujuri hora yibaza ko yiyumvira ko ku bana bayo hari sinzi ko abantu mumenye cyangwa mutabimenya ariko hari abantu bahora bashika Dubai bikarangira n'ubundi bagarutse ni muvuge ngo biba byatewe n'iki ariko biva ku mvo nyinshi zitandukanye. Ni muri yo ntumbero gouvernement y'u Burundi yavuze iti ibintu abana bacu nubwo baba bagiye hanze kurondererayo ariko dutezwa kuma tubazirikana nk'abana bacu ibibazo byabo twige kubikurikirana. Bimeze gutya rero imbere ko kwandi ndabibabwira ama agence menshi yagira ko kuri byo kurondera ubuzi hanze cyangwa ama opportunity hanze menshi yarabikoze mbere nagira 6 donc yafashije benshi kujayo ariko uyu munsi hajaga candidate hangwe muragaba bivuze ko agence zakoze iki gikorwa cyo kurungika abantu i Dubai kandi zibishoboye ni nyinshi ariko zitazwi n'amategeko donc zitemewe n'amategeko. Akana mugasuri neza uyu munsi ugaca muri agence itazwi n'amategeko aeroport no arengana akana kumve neza reka ndabigusomere neza biri muri rino ntuzeye. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyane guzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize cyane bakagenda bafite stress. Aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabe gukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira. Imbere yuko wewe nk'umukozi wifuza kuja gukora i Dubai umenya ivyo usabwa kandi ivyo usabwa nawe urabisabwa kuri guverinoma kandi hari ico ukora uno munsi kugira uzoje i Dubai hariho ico ubwiza gukora hariho na contribution usiga muri obere cyangwa muri guverinoma. Bigenda gute rero agence bwa mbere bwobwo iyo izizemewe n'amategeko ziba zifise licence cyangwa certificat izemerera ko zizwi n'amategeko zemerera gukora ibyo bintu. Icambere agence ibirizwa kuba yaratanze imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi muri guverinoma nka caution igecongera gashirayo imiliyoni 100 kuri konte mbona batanze ngaha iri muri BRB no kuvuga iyo licence yose ugiye kuraba cyangwa ubwo buringanzira bwo kuronderera cyangwa gutwara abantu mu mahanga kubuzi agence igura 150 millions niyo mahera nobwira yose bihagaze 150 millions.
ivyo rero muca mumva yuko si agence nyinshi zibishoboye ariko kurondera ubuzi washaka agence nyinshi zirabishoboye. Uyu munsi rero ama agence menshi agiye guhagarikwa. Yego ntiyazobura washaka iziguma zibikorera mu kinyegero cange ba bantu sinzi ko mora mumva ngo ugenda azi ko applica agenda azi kugira iki niki manda kugirire azobikugira ariko kuri aeroport nuzoharenga ndazakubwira igituma utazoharenga. Hariho abantu bari hanze hewe reka ndabigufashe jewe ndakuronderera intuze ndakurondere visa wozo ucuza gusa azobikugirira washaka niyo visa iboneke ariko ntibizokunda kurengana kuri airport. Uzimamvu murumvise yuko agence isabwa 150 millions kugira ngo ibe eligible donc yemererwa gukora ivyo bintu bifite na certificat ibiyemerera. Ica kabiri umunwanyi mbega nawe arasabwa iki? Umunwanyi umukiriya wa agence umukozi agiye gukora mu mahanga nawe arasabwa amafaranga 100,000 vy'amarundi azoba verse kuri konte iri muri BRB. Hama ayo mafaranga sumunyagiko cyangwa sumwene yubazo azoyijanira oya arazotuma agence kuko agence ivyo bimenyereye vy'amafaranga aguma ari baversa bagira ama transfer ivyo barabimenyereye donc baraheza bakabifasha wa muntu ntaje gutonda kuko nta bihumbi ijana uzoje gutondesha utonda umurongo muri berbe. Hama uhejeje kuyigira rero uhejeje kuveresa ivyo bihumbi ijana uzoronka icemeza yuko wayize iki cemeza ko amafaranga bayashizeko mbele uko babivuga ngaha reka ndabibereke neza ayo mafaranga ico bayavuga ko donc ubu yatangiye iki urantunga afise impapuro ngazi ngahe OK bayita fiche d'identification. Yo fiche d'identification uyizanye wumviriza abantu bazoyisinya ko nico gituma wumva ko utazorengana kuri aeroport utaciye muri agence izwi n'amategeko. Icambere yo fiche d'identification izobisinywe ko n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu no kuvuga ministère ya relations extérieures ibwizwa kuba isinyeko. Umukono wa kabiri hazoba ariko kandi signatire cyangwa kidodo cha agence ikurungitse birumvikana kwitezwa ko bizwe n'amategeko nabibabwiye. Ica gatatu habwizwa ko zoba hariko umukono y'urongoye aeroport ikibuga c'indege habwizwa ko bariko signatire cyangwa kashe zitatu. Chomba neza yuko atamuntu azosubira kugira ngo impanda bikugirire. Uno munsi rero bagenzi akagohe ngiye kubavunira naka. Ibi nahandi biri kuri Agaciro Media. Ndakunze kubona ari abantu baca batora ama video bakayatwara bimenye ukeneye ama opportunité ukeneye inkebuzo ukeneye ivyigwa donc ndova ko ari ngorora buzima canke bijana développement personnel bitwugura amaso twerekeza kwiterambere donc n'ibindi bitandukanye ugomba kukurikirana Agaciro Media kuri YouTube niho ducisha ibiganiro misi yose. Agaciro Media. Aha rero bagenzi akagohe gakomeye muri bino bintu nimba uzi neza yuko ugomba kuja mu mahanga kurondererayo niso birakunda ariko amafaranga bakwaka muri agence hariho nabonye batwandikiye ngo mbega home ngo yamahera batwaka ngo nivyo kuri ngo none ko abagenda muri Arabia Saudite ngo tubona bari ha dukeya ngo mbere ngo ngira ngo tubona kwira nitike y'indege bagenzi ibintu biratandukanye ibihugu biratandukanye ariko no mu gihugu kimwe burya ibintu birashobora gutandukana. Aha mu Burundi nta hantu ushobora kugura reka fate ku binyobwa bya Braludi hariya kinyobwa cha Primus shobora 10,000 cyangwa renga na 15,000 kishobora gushikana ariko nta handi kiguwa prix normal ariko ni mu gihugu kimwe. Nivyo rero vy'ubuzi
birashoboka bamwe ugasanga naya mu kujayo abandi naya ntangana niho uca wigira shwa shwa éclairé donc n'amahitamo yawe ariko imbere y'uko urekura amafaranga yawe ngo bakurondere visa bakurondere work permit yariya n'ibindi baze babanze bakwereke ko bafise iyo licence iyo certificat ya ministeri ko bavyemerewe sino batavyemerewe amafaranga yawe inshuti azotakara nabwiye ni hari kigano nakoze kiri kuri chaîne yitwa Omdishanyuma hariho chaîne personnelle jewe mporanza gusangiza ibintu narekanye abantu babiri ariko ni benshi navuze babiri donc bankoze ku mutima ibaze nk'umuntu yari umunyamafaranga vraiment 300 millions y'amafaranga wirondereye no kuri kwa uvye experience kandi n'amafaranga donc warondeye washaka n'igihe kirekire mugabo amafaranga akayibwa sindi kuva umunsi umwe umunota umwe aho pi ukisanga donc usigaye uri umukene nibi rero bagenzi jewe akana kagohe sina gute nakebura mwirinde ushobora mumbaza ikibazo giti muti none agence yizewe ni yihe donc twocamo kini kibazo kiri très important kandi gikenewe cyane gose so ni mu makanya kuko nanje ama agence menshi nzi na izo licence nazo baranyereka navyo nzi reka tuyite i part 1 kino kiganiro cyangwa iyi video nzogaruka ndabakorere part 2 ndababwire agence nshobora kuba namenye zifise iyo eligibility donc zifise ubwo burenganzira sino kano kanya ama agence menshi urumva ko ashobora guhagarikwa kandi ibyo birumvikana gose so nivyo rero nk'abarundi n'abarundi kazi mbere yuko duheza umwaka byoba navyiza muhejeje mutibwe mukawuheza muri kuri stand by ko muri ko bari bifuza kugenda ni vyiza ico mutaza kumbaza ngaha ni mega iri tegeko rizotangwa kuja mu ngiro ryari iri tegeko ryanditswe itariki 20 na apana ryanditswe ryasohowe itariki 22 z'uko kwezi novuga uno munsi turi 26 hareze imisi 4 risohotse kuri aeroport umunsi bararifise ico ntashobora kumenya nuko ryo bari ratangura kuja mu ngiro mugabo keshe na keshe murabizi ko itegeko iyo risohotse risharije mu ngiro rija mu ngiro kubera ko risohotse ndija mu ngiro rishobora no kuba ibi byari bya kera bashaka bakaba baravuga ati reka turindire igihe cyiza cyo kubikora meho ugasanga byari ngaho bisigaye kutegwa ku mukono kugira ngo bije mu ngiro rero ikintu cyose gitewe ku mukono cakija mu ngiro murantunga navyo nzi kuri aeroport ko nta numwe ndumva bahagaritse mugabo ku bantu bari hanze mu mahanga ari za Dubai no kuri nibakakubwire ngo reka bakurondere visa kubera ko ibyo bibazo bitatu ndakubwije ukuri nta aeroport zo birenganaho sino handi ugize ikibazo wigwana ko wewe wenyene mugo urumva guverinoma nayo ivuga ati abana bacu reka tubakurikirane nuko jane Omdishanyuma nizera ko mwagize subscribe kuri Agaciro Media reka tuze duhure mu biganiro by'ubutaha ndabifurije kugira y'amahoro y'Imana n'abantu haje yongera amagara meza n'amafaranga umwaka mwiza here neza muhimbaza Imana uryohewe mwiyegereza imiryango n'ibindi 2026 twitangure turi en forme tuja gupambana n'ubuzima naho utaha rero ndabakunda cyane bye bye.